Hello everyone guys, ndabaramukije nongera ndabaye ikaze mwese mudahengeshanya kuguma mudushigikira mutwereka yuko ibi vyigwa tubaha muriko murabikurikirana gatanu kuri gatanu. Guys, no musi ndabazaniye icigwa c'ubwenge, akantu nje kukwereka ukuntu wobona ibintu wari wafuse nko muri galeri, amafoto, ikintu cose uzi yuko wari wafuse muri galeri ugashobora kukibona ukakigarukana wari wagifuse. Okay, mugumane nanje gushika inyuma ya video kugira mubone iyo trick y'ubwenge nabateguriye. Okay guys, nkaba nagira nsaba umuntu wese atarashigikira ko yo kwinjira muri YouTube yiwe hama aca za hejuru, aha kuri aka ka recherche aha hejuru ufyondeko nkuku andika ibigezweho kuri telefone, ibigezweho kuri telefone uku hama ucugira kuri aka kantu ka recherche aha kuri clavier aha munsi nkuku. Okay, hama ucuraba ko wakoze ngaha kuri subscribe ngaha canke s'abone, urabona yuko jewe biri mu gifaransa. Usanze nimba telefone yawe iri mu gifaransa usanga handitse s'abone, nimba telefone yawe iri mu congereza usanga handitse subscribe. Okay, ucu ufise wondako rero nkuku irya mbere, hama ucu uraba kuri aka gakengeri kandi aka gakengeri ufyondeko kandi nkuku, hama ucu ugira ngaha kuri toute notification kuri aka kantu ka toute uce ukemeza ko nkuku aha ukaba wihereje. Urabona yuko baca baguhana notification aha munsi. Okay, ukaba uri kuraraba video naho ukuntu uza kubikora, udufate ni video uri kuraraba, inge tuvyuguruke turindire. Okay, ukaba uri kuraraba rero video nk'iyi ndiko ndabakorera, uze kuraba aha hantu ko handitse, usanze handitse s'abone uca uhafyondako, hama ugaca usubira ugafyonda ku gakengeri kandi ugaca ugira kuri toute aha ukaba uhejeje kunshigikira kugira uze urabona ibi vyigwa tubaha gatanu kuri gatanu. Okay guys, ntagutevya rero, nababwiye nje kubereka ukuntu wobona ifoto canke video, donc ikintu wafuse muri galeri, ukuntu woshobora kukirekipera kikongera kugaruka. Okay, ugumane nari nanje, nizere yuko mwafashije mugakora subscribe, ntimuze kwibagira no kumfasha gupartage ibi vyigwa, mu partage ahantu henshi hatandukanye mu ma groupe, donc murabimenyereye ku bantu muhora munshigikira. Ndanabashimira mwabonye yuko twakwije abantu 1000 badukurikirana kuri YouTube yacu. Okay guys, galeri rero, galeri ya mbere idufasha kurekipera ibintu vyafuditse muri telefone, donc ibintu twafuse, amafoto, ugasanga wafuse ibintu, ni galeri ya Google. Okay, abantu benshi ndazi usanga bafise amagareri atandukanye, ariko iyi galeri niyo galeri ituma tushobora kurekipera ibintu twafuse muri Google. Ati rero bigenda gute guys? Urashobora kuba uyifise utari ayimeta ajuru, utarayishira ajuru, no kuvuga urumva yuko hariho ibintu bufise. Donc je naho usanga ndayifise nawe utarayimeta ajuru, hariho ibintu udasanga duhuje. Utayifise rero nawe n'uyimeta ajuru, reka ndabereke ukuntu muza kubikora. Okay, twatanguye, uraza kwanza muri Play Store ngaha, aha muri Play Store winjiremo nkuku. Okay, tugire ibi ntibaza kubibereka mwebwe. Okay, hama ucuza aha hejuru kuri recherche, hama wandikemwo Google Photo, uku Google Photo uku ndibaza murabibona. Ni ya mbere duca twinjira kwiri jambo rya mbere baduhaye ngaha. Okay, canke ukagira hajya kuri recherche nta na kimwe hose barabikuzanira, ugaca wemeza ko nkuku. Okay, hama rero ni iyi muze kuraba neza, ntimutelecharge itariyo, ni iyi mubona ngaha, uce uyinjiramwo.
umuntu rero atarayifise iyi galeri aza gusanga handitse ngo installer. Umuntu yarayifise naho atarayimeta à jour aza gusanga handitse ngo mettre à jour. Ndibaza mucamo bibona kubo mu Congereza usanga handitse ngo update. Ndibaza murabizi. Urashobora iyi galeri kubari basanzwe bazifise mu gihe utarayimeta à jour, hari igihe uyinjiyemwo baca bakwereka ngo ibintu zuragira ngo payment na bikarinda kuja muri Play Store ukarinda gukupa, ariko mu gihe uyimese à jour ivyo vyose ntibisubira. Okay, aha rero nibaze yuko uyimeta à jour abibonye n'uwitarayifise ayestaye abibonye. Okay, hama rero duce tuza kaha kuri ouvrir canke reka tuvemwo twinjire rero duspose yuko galeri ubu yashitse mu yandi ma application ngaha. Okay, jewe ngiyi ingaha yashitse. Hama rero ico dukora duca turinjiramwo nuko imeze. Okay, hama kugira uze kubona ibintu vyose ufise muri galeri, amafoto ibiki bitandukanye, ucuza aha kuri aka kantu no musi ka bibliothèque. Okay, aha uca wemeza ko ino, hama ugaca ubona ibintu vyose ufise muri galeri yawe. Okay, ndibaza je murabibona ko atari bike. Ucubona amarubumu y'ibintu vyose ufise muri galeri yawe. Nk'akarorero rero twebwe tugomba dufute amafoto ce ndabereka ahantu tuyasanga mu gihe twayafuse. Reka nk'akarorero ninjire ngaha muri aya mafoto ava muri WhatsApp. Reka twinjire muri aya twinjiremwo nk'uku. Okay, reka dufute nk'akarorero aya mafoto dufute nk'amafoto 5 duselectione. Urafyonda ukagumiza aho gacuza uremeza ko kuri imwe. Reka tugire ntaco nk'amafoto 10. Murabibona aha hejuru yuko ari amafoto 10. Okay, aha urabona yuko ari amafoto 10. Aha rero nkuko bisanzwe duca tuza akantu ka supprimer. Aka kantu ndibaza mwese murakazi karako gufuta. Hama dufyonde, hama tugire ngaha kuri, ubona yuko batwereka ngo placer dans la corbeille. Aha ndibaza abasanzwe bayikoresha iyi musanzwe mubizi yuko ibi babikwereka mu gihe ufuse. Murabe za foto 10 nge turindire zigende. Okay, okay, murabona yuko za foto zacu 10 zifuditse. Okay, aha ndibaza murabibona yuko ifoto zigiye. Aha rero urashobora gupanika nko mu gihe usanze ufuse amafoto ukaba wibagiye ugafutana nayo wari ukeneye. Ikintu rero ucukora ucuza kandi ukagaruka aha muri bibliothèque. Aha muri bibliothèque ukafyonda ko nkuko, hama ugacuza aha hantu ngo corbeille. Aha hantu ndibaza murakabona. Aka kantu niki ibintu vyose wafuse muri galeri uzobisangamwo. Uca ufyonda ko nkuku corbeille. Murabona ya mafoto yacu 10 twari duhejeje gufuta ko ariyo tuyasanze. Murabibona ya mafoto yacu twari duhejeje gufuta, murabona yuko ariyo tuyasanze. Guys, murabona yuko ari akantu k'ubwenge mba nabateguriye. Reka rero ndabereke ukuntu gworekipera ifoto imwe muri izi canke ukazigira zose igasubira hariya mu zindi yari irimwo. Okay, reka nk'akarorero turekipere nk'iyi. Uca ufyonda ukagumizako, ufyonza ukagumizako, uca ufyonda ngaha kuri restore. Okay, aha kuri restore, aha nukuvuga uba usubije uko vyari biri ubwa mbere. Nukuvuga iyi foto uyisubije hariya yariri. Uca ufyonda kuri restore. Ucugira kandi ngaha hepfo nyene kuri restore, abibereke neza. Uca ufyondako. Murabe, murabona yuko ya foto igiye hasigaye 9. Hari izi zose urashobora kuzirestora. Murabona uraselectiona ugacugira aha musi kuri restore. Nk'akarorero rero tubanze turabe irya duhejeje kugira aho yashikiye. Okay guys, murayibona icisubira muri ya document nyene yajivamwo. Nona je kari WhatsApp image.
murabona yuko ngiyi niyo yagarutse yonyene kubera ariyo twarekipeye. Guys, ndibaza murabona yuko aka kantu ari akantu k'ubwenge cane. Ikindi kintu naco nobereka, murabona tuje hanyene kuri Corbeille, aha hejuru kuri Corbeille tukinjira indani, murabona yuko aha hantu havuga hati ngo réservement présent dans la Corbeille sera supprimé définitivement ou do 60 jours avant reprise. No kuvuga ifoto kugira ivemwo ngaha ifudike yonyene ivemwo, mubona yuko ukiyifuta icija direct ngaha muri Corbeille, ariko kugira izovemwo ngaha mu misi haheze imisi 60 utararekipera canke ngo ugire canke ngo uzifute nyene burundu, bica vyifuta vyonyene haheze 60 jours hama hagatangura izindi ufuse. Donc uko zizogenda zirakurikirana imisi bivanye n'igihe wazifutiye. Aha rero ibi birashobora no kukuzuriza telefone rero ushaka kunabifuta burundu, ucugira ngaha kuri supprimer, kuri supprimer, mubona yuko biba bivuyeyo definitivement vyose, mubona ko hasigaye ya yindi twafuta. Reka turabe nk'ubu dufute izindi, dufute murabibona turaselectionye, ubona yuko ubu tugize 20, ubona yuko tugize 20 murabibona hajya hejuru. Reka kandi tugire ngaha kuri supprimer nkuko bisanzwe, aha kuri supprimer, okay, hama tugire ngaha musi supprimer. Reka turindire vyifute bigende, murabona ni foto 20, reka turindire. Okay, murabibona yuko zifuditse. Guys, aha rero nababwiye ucuraba hejuru kuri Corbeille, aha kuri Corbeille niho usangamwo amafoto yose wafuse, ariko uzibona mu gihe wafuse ukoresheje iyi galeri nyene, murabona na za foto 20. Reka rero je nk'ubu ngira ndekipere iyi imwe ya 1xbet, hama zorafyonda hama kagira, reka tugire nk'ubu zibiri, reka tugire iyi n'iyi yino musi y'amahera, hama tugira aha kuri restaurant, hama kandi twemeza aha kuri restaurant nyene aha musi. Murabona yuko za foto zica ziva mu zindi. Okay, murabona rero ko zica zigaruka hahandi ubu zari muri document ya WhatsApp business, mubona ko ariyo zagarutse. Kandi guys, uze kuraba aka kantu urashobora kuba wahora ugafise utazi ukuntu gakora. Reka izi nazo zariyo ndazifute burundu, ku buryo naho nzogaruka nzosanga atazirimwe. Dufute, ubona ko haba handitse ngo sorry gatoyi ndabibereke, ubona yuko haba handitse ngo supprimer définitivement 18, no kuvuga amafoto 18, ayandi abiri twayarekipeye yasubiye mu zindi. Reka rero dufyonde, ubona yuko ifoto zica zigenda burundu. Aha nibwo buryo bwiza bwo gufuta ikintu wari wafuse kandi ukoresha galeri. Okay guys, murabibona yuko ari akantu k'ubwenge. Ubona ubu tugarutse muri Corbeille yuko atakintu dusangamo. Guys, karaka kantu rero nari ndabazaniye, mubandanye munshigikira mu gukora kuri sabone, muna partage ibivyigwa ndabaha. Asigaye ndababwira ati bye bye, mwari kumwe na jewe nyene Obama ngoma ndabategurira ibi vyigwa. Mwakoze kubana nanje kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo. Tuzosubira muri video ikurikira. Bye bye.